N'ikaze n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mugenda mudukurikirana umwanya ku mwanya aho muherereye hose. Abadukurikira muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari cane ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya no hino ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, abari mu ntara za ruguru, Kayanza, Ngozi, Cibitoke, Kirundo, mwese muri mu Cankuzo, abadukurikira muherereye mwese mudukurikira muherereye mu ntara zo mu bumanuko, ntara ya Makamba, abari mu ntara ya Bubanza, abari mu ntara ya Rumonge, mwese muri Makamba, abari hirya nino mu ntara ya Bururi, Mwaro, Karuzi, abari mu Cankuzo mu buseruko, mwese mudukurikira muri mu ntara za Muramvya hagati mu gihugu, Bujumbura, Rirare na Bujumbura Meri, abari mu mugwa mukuru wa politiki Igitega, mwese ndabahaye kaze. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, tuyatangurire mu ntara ya Kayanza, aho abantu bashika kuri 6 bahagaritswe, aho biri kwikekwa ko rero bo bari abasirikari b'igihugu c'u Rwanda bari ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo bahejeje gushika ku butaka bw'u Burundi, aho rero urwikekwe canke hariko harikekwa ko hari abasirikari benshi b'igihugu c'u Rwanda ngo bari ngaha mu Burundi mu ntara ya Kayanza, hafatiwe abantu bashika kuri 5 bafatwa bajabuka urubibe, bagirizwa rero kuba ari abagwanyi ba Rede Tabara canke akaba ari bamwe mu basirikari b'u Rwanda barungitswe gutata, barungitswe kuraba inzira bazoteranamwo canke bazonyuramwo bagaba ibitero ngaha ku butaka bw'igihugu c'u Burundi. Guverineri wa Kayanza, uyu ni buramatari w'iyi ntara ya Kayanza, akaba avuga ko hari urwikekwe ko umutekano w'igihugu ndetse n'uw'iyo ntara ushobora guhungabana, kuko ngo bariko barikeka ko hari abansi bahejeje kugera ngaha ku butaka bw'igihugu cacu c'u Burundi. Biravugwa ko abo bansi bashobora kuba bari muri komine Matongo yo muri iyi ntara, bikaba bivugwa ko rero ibintu bibandanya biba bibi cane muri iyi ntara. Rwikekwe ku banyarwanda babarizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi babandanya guhagarikwa, abari mu gisagara ca Bujumbura, mbere n'uburere bwose hafi ya bwose bw'igihugu, cane mu ntara za ruguru. Amakuru dukesha ikimenyesha makuru SOS Media Burundi kiratangaza ko abanyarwanda 46 bafashwe bagahagarikwa bagasubizwa iwabo, abandi ngo baragiye bahagarikwa n'urwaruka rw'imbonerakure, umugwi wegamiye ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, abandi ngo mu gisagara ca Bujumbura baraciye bahagarikwa kugeza amangaya, ngo bakaba bafungiwe mu gipolisi muri komisariya z'igipolisi zitandukanye, aho bangaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu n'indi mihingo itandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi, cane mu ntara za ruguru. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aracari mu gacerere, mu nyuma yaho yatangaje ko ata banyarwanda bakenewe ngaha mu gihugu c'u Burundi, akanategeka ko imipaka y'igihugu yugarwa, imipaka ihuza urubibe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ni mu gihe rero hariko haribazwa ibiriko biragenda biba mu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, hakibazwa niba afise abajyanama bamugira inama canke niba aribo bamuhenda bakamugira inama mbe zo kwankana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, igihugu gituranye n'u Burundi, igihugu gifise imico kama isa canke imwe n'igihugu c'abaturanyi bo mu Rwanda.
mbere bakaba bavuga ururimi ruja kumvikana ikinyarwanda n'ikirundi, byose bikaba ari indimi zisa, basangiye imico, basangiye byinshi. Ababanyi hibazwa imvo umukuru w'igihugu c'u Burundi yumviriza ko u Rwanda niba rutabanye n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo neza, nawe niba yoca afata ingingo yo kwanka abanyarwanda. Ni mu gihe umushikiranganje mu vyo ajejwe imigenderanire myiza y'igihugu cacu c'u Burundi yaciye abazwa ukungene abarundi baherereye ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, abarundi bapfungiwe ko imipaka, yaciye abazwa ukungene bazotahuka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yaciye avuga ko umurundi wese azoza avuye ngaho mu Rwanda azokingurirwa akinjira mu gihugu, ho baciye mu nzira y'ubutaka canke aciye mu kirere canke mu mazi. Vyaciye bishikirizwa n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire, ariko hariko haribazwa ukungene abo bafatiwe mu ntara ya Kayanza bari bankiwe ko binjira bajabuka igihugu c'u Burundi, basanze imipaka yugaye bakaja guca ngaho mu nzira zitarekuriwe n'amategeko, ariko mu gufatwa bakaba bariko baragirizwa ko ari abagwanyi ba Rede Tabara, abagwanyi ngo bari baje kuraba inzira bazocamwo bagavye ibitero ngaha ku butaka bw'u Burundi. Bariko barahohoterwa ngaho mu busho bapfungiyemwo, ubusho bw'iperereza, bagirizwa ko bari abagwanyi kandi ko ngo bagomba gutanga umuco, bakavuga aho bafise ibirindiro mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ngaho mu buraruko. Ni mu gihe abanyagihugu basanzwe bazinanye n'abo benegihugu baciye bafatirwa ngaho mu Kayanza, bavuga ko ari abenegihugu, ko ubutegetsi butokabaye busamazwa nabo, ahubwo bwakabaye bubarekura bakaja mu miryango yabo, kuko ngo atari abagwanyi ahubwo ari abenegihugu bari baragiye kuronderera ubuzima mu bihugu vy'amakungu, harimwo abari baje bava mu gihugu ca Kenya, ariko bakaba bari baciye mu nzira y'u Rwanda. Aho rero biriko biribazwa ukungene umuntu yavuye muri Kenya agaca afatwa ngaho mu Kayanza, akagirizwa ko ari umugwanyi wa Rede Tabara, kandi aho yabaga hazwi, mbere n'abenegihugu basanzwe bamuzi ko aba hanze y'igihugu, aho aronderera ubuzima, aho yiyungunganya, harimwo abatwara amapikipiki mu bihugu vyo hanze, ariko baciye bahagarikwa. Harimo n'umukenyezi yaciye ahagarikwa, akaba nawe ariko aragirizwa ko ari umugwanyi wa Rede Tabara. Ivyo vyose rero abenegihugu bakabona ko ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi, aho kugira ngo barabe ivy'abenegihugu bishobora kubateza imbere, ngo bari mu matiku n'amacakubiri yo gucanacanamo n'ibihugu vy'ibibanyi, aho babona ko ayo matiku ataco azomarira abenegihugu. Abenegihugu bo bakaba basaba abategetsi kuva mu vyo barimwo bakabashira imbere, bakabakorera, aho kugira ngo bakorere ineza yabo canke inyungu zabo za politike. Ngo biribonekeza, nta muntu n'umwe ataraba ibiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, urwanko rudafise aho rufatiye, ngo bakabaye baheba urwo rwanko bagateza imbere abenegihugu, nk'uko abenegihugu bo ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko bagenda babivuga, basaba abategetsi guheba iyo nyifato itari nziza, iyo nyifato mbi bajiyemwo, nk'uko amakuru ava mu benegihugu agenda abishikiriza.
mwe mwahejeje gufyonda subscribe rero tukaba tubakengurukira cane, niba utari wakora subscribe fyonda ko, niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda aho handitse sabone, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose, hoba ngaha mu gihugu cacu Burundi ndetse no kw'isi hose.